Ekitike na Alexander Isaac atangwe gutsinda ibitego. The Times yandika ko Arteta yabwiye abafana ba kipe yitwa Arsenal ati jewe nsanga ahubwo mukwiye kubanza kwishimira niba ubu dushobora gukina na kipe yitwa City. None ntibamwirukana kubera iryo jambo nyene iryo jambo cyumvikana ngo ni ntatwari ikombe muze munyihanganira. Arteta yabwiye abafana ba kipe yitwa Arsenal ati baga murakwiye no kubanza kwishimira ko ubu dushobora gukina na kipe yitwa Manchester City. Nayandi majambo ni nkaho bivuga ati murakwiye kwishimira niba ubu twoje gukina na City ikaba itopfa kudutsinda mu buryo bworoshe nkuko yahora idutsinda. Ati rimwe na rimwe tukanayibona mu insinzi. Mu yandi majambo Arteta arishimira gukina na kipe yitwa City kino gihe. Kumva kitakizizi nguje kumutsinda. Iyo ni insinzi ikomeye cyane kuri Arsenal. Muramutuma igikombe umuntu akicira. Erega ahubwo insinzi ni ya City. Kuko City na Arsenal ntizigeze kuba zingana mugabo no munsi City irabwira Arsenal ati umbonye nabonye aka video ahantu kare. Umufana arengana yambaye jezi ya Manchester United. Wa Arsenal akamuca inyuma. Umufana yifitiye n'ubuhanza. Wa Arsenal akamuca inyuma agakubita murushi. Ahindukiye kuraba umukubise wa City akamuturuka inyuma agakubita murushi. Wa Liverpool arakubita agashikanamwe agacagumizako. No munsi rero equipe ya City nimba isigaye ifata Arsenal ikayikubita home and away bikagera naho bija mu itangazamakuru manyereza Arsenal akavuga ati dushimira Imana ko tugeze ku ntambwe ko Man City totwifatira. Yamara Michael Arteta yarakiniye Arsenal aranayimenyereje ariko akaranga mutima ka Arsenal ntakagenda. Yamara nyuma y'urukino yanamenyereje ati twakinye match nzandi desina resultat twaronse twagombye gutsinda match nyuma ya Man City. Ati twakinye urukino rwiza twagombye kuba twaronse amanota 3 ndababaye kubona 3 tutayaronse. Abari yarishimira. Kuko wibuke ko match yaruka arishimira cyane ko bashobokera basi. Ariko wibuke ko match yaruka kuba uza yidunze 5. Henyo 5 iyi equipe ya Manchester City. Gusa nkuko bivuze Arsenal nagwego yigeze yerekana ko gukina na Man City ko City yari nziza. None umunsi wo wishimire gutsinda City nako kunganya na City cyo kwerekana ngo hobugwangana na Man City kandi waradugije ugwego na yigashita no kuvuga ngo wowe City bayabaye iri kugo kugwana na Arsenal nziza. Umva bize equipe meze gute? Oro wategerezwa gutunga equipe City nziza itsinda Arsenal ibayabaye. Arsenal nayo nziza itsinda City bayabaye. Nuko mpira kagombye kuba wubaka. Uno musi City bisigaye itsinda Arsenal tukavuga ngo ebana Arsenal igize sheke ko nguno mugenda ifata nkayisheka ajya amanota 2 batakaje imbere ya City bari muhira. Iya ni sheke. Nkuko bivuze ari desi bien sûr ariko no munsi nta rukino na rumwe jewe iyi Man City kimeze uku ngo uza City na Arsenal nabona ko Arsenal igomba kurutsinda. Mugabe ikintu cyo no munsi equipe ya Arsenal eske ninda zo igirira icizere nayo ubwayo atacho ifiti. Pep Guardiola ko afise equipe ifise performance nk'iyi na effective yamaze kunywana nkuko Arsenal azikagiye guhura na equipe nka Arsenal nawe imeze nkuko ameze no munsi ukamubwira ko atagiye gutora 3 atatu avec humiliation. Nimba ari umukunzi wa Arsenal ukabuta ari desi n'uburyo uno munsi udatsinze City utabuhombye bien sûr ba desi wa atakaje 3 imbere ya Liverpool mugabo Liverpool no munsi ni equipe igutsinze uri Arsenal uvuga ngo reka nje gutegura match retour nanje nzobatsinde gusumbuka uno munsi utakaje kuri City ukumva ko atakaje erega City iri ni victoire. Iki kintu n'ubundi gikomeje kunyereka ngo umugabo yitwa Michael Arteta tumucungire hafi apana kuvuga gutegana iminsi mugabo ivy'imisi zogendera twereka n'ivyo bizoza kumvuga ngo Arteta n'umumenyereza ki ashobora kuba yarageze hahandi bita kwisimbo y'inuma ugwego goroka ashobora kuba herugarukira cibura arashobora kuba arindira avuga ati rero bimwe naho rambura kugira ngo ntange umusaruro mwiza narabironse reka ndabivyaza umusaruro ariko jewe nimba hageze ahantu uja mu itangazamakuru kabwira ngo mushimire Imana niba dusike dukira niba muzigamuke na City nipfe kubatsinda ariko se none yabe poste par poste no munsi dukuyemo Gianluigi Donnarumma yabeshe Mike poste par poste dukuyemo Gianluigi Donnarumma na Haaland na Rodrigo Cascante niba zogarukana ugwego gwiwe hari undi mukinyi Man City ifise ogeranya na Arsenal. Arsenal musi equipe nziza City barafise saka uno musi Arsenal ni equipe igomba gutera ubwoba equipe muzika Martinelli zina gusumba ibiko uno muzika Martinelli ku 11 kwa City niko ganza urafise uyu muhungu kuri gatatu uyu Mutaliyani Riccardo Carafiori cibura nimba dovise Carafiori kwa City harimo umwana nka Miles Kelly kabone munsi Man City ifite abakinyi nka ba Bobo ifite abakinyi nka bare Wisi
uravuga ngo mushimire Imana ko usigaye unganya na Manchester City n'ife gutsinda wakagomba kubufatiranya hahandi rero igwaye ukavuga ngo uragwaye natwe twiyubatse reka tugutsinde ku buryo uzogera kugaruka natwe ukadutsinda kubera wadusumvye mugabo natwe n'umuzi twitwa kudusumba reka tugutsinde tukubabaze nimba uri Arsenal wahoze utsindwa na equipe kubera ko zikomeye uwo mwanya kurusha uno musi uri muri R nawe ugomba gutsinda buri equipe kubera yuko yahora ari nziza igasubira inyuma ucu yiprofita uno musi Arsenal tsinda City mbi uno musi Arsenal Liverpool igasamara itsinda uno musi Arsenal urambira kudatora 3 kwa Chelsea uri Arsenal ucu sigurika abantu reka tubone ko watsitaye wayabuze mugabo match uje Chelsea na Arsenal ninda ari kuri pressure ya 3 gusumba ubundi uno musi hagati ya Maresca na Arteta nindi yatumwe Premier League gusumba ubundi yumva ngo je ndi kugatsika nyuma hamwe ntayitwaye ivyo wabirangiye si Michael Arteta kwa no mu difference ya 5 entre wowe na Liverpool ko umva kumenga birasanzwe tukiri kundu ya 5 turagera ku ya 6 bimeze gute kuko Arsenal bakomeje kunyereka mu ishusho batarasira ko bashobora gutsinda izi equipe zo muri Big Four Giants samazira pe importe uburyo zo bazihagaze n'ubwo zo zarasubiye inyuma kandi bizo bakora ko natwe twara igikombe none wo totsinda Liverpool totsinda City nudasinda Chelsea nutsinde na Tottenham niziheze erega na Manchester United nemeza ko ari Arteta yiguyeko pour mu Arsenal uno musi kwitwa ko ari equipe ifise profile tubona yakagombye gutsinda Manchester United bayirushije ku mpande zose abo no musi umumenyereza yavuze ati Arsenal twerekanye yuko nubwo yadutsinze turi capable yo confronter equipe yari yose nkuru amurime niyagira banige amurime yazwe kubirenza Arsenal irarokoka kujya warokotse kwa murime wakinye nabi niko nawe ukinye neza kwa Man City ukabadesi faut convaincre chaque fois aho bibaye ngombwa ukaronka intsinzi bigoranye ariko uwitwa kari mubi ukamudomina hamugatwara igikombe ari ubuzima equipe zirondera igikombe zibamo bitandukanye no ndaba ngeno Premier League yo muri kino gihimeze kuno yagasanga Jurgen Klopp agifise Liverpool uno musi za City ntizazigi umuba w'ibitsindo hamwe zogera kuvuga ati City yarigeze kuba intsinda nitwa Klopp City na Liverpool bisaba ko tubanza kuraba tukaraba kalendari none nk'ubunyana urambwira ko match zozo City na Liverpool erega Liverpool batifitiye confiance yo kumva ko nibanagira match niri bazobaho abakinyi ku mwaka weze nibayato abakinyi ndega n'umumenye kuko rega no ku mwaka uheze match ya Liverpool nimba watsinze 2-2 imbere Man City yarimeze kurya Mwakoze bagize match rire zose. No ya bagize barayitsinze 2-0 na retour bayitsinda 2-0. None gutsinda ibitsinda biri mu igori rya City. City maze kujya ku. Erega bibiri ni sawa yarasemaye cyane. Wagiye ufise amahigwe uri mu favori gutsinda match. Ego wayitsinze ego. Niyo ndakubwira nti uno munsi. Erega Arteta twagiye mu favori gusumba ko wayigira mu favori. Iyo bari Liverpool gifiswe na Klopp. Arteta ntabwo nana nese Arteta ni nk'emo bya Enzo Maresca. No Randira shaka dushya amatora kuri YouTube. Arteta nuko tavyemera ubundi ni nk'emo bya Enzo Maresca. Randira shaka dushya amatora kuri YouTube yacu. Mumubwizo kuri abantu bakurigana Premier League cyangwa equipe ya Arsenal. Ubu ufise ikizere kingana gute Arsenal igiye gukina na equipe yose yitwa ko ari yo muri Big Four Import bibirimo. Je nguna musikumbira ngo Arsenal yatsinda City itsinde Liverpool itsinde Chelsea. Mugabo Liverpool nziza ndemeza ngo nugumenyereza yoba mubi. So Bosley, Salah, Gravenberch n'abandi ba Virgil van Dijk bavuga ngo twe turatsinda City mbi. Iyo pressure barayishika. Twongera ko Arsenal twongera ko Chelsea. Bagufashe uri mubi ho barakumara. Hari Old Trafford mu mwaka weze bakuyobinga ntibatsindiye bine. Old Trafford oya wache Mo Salah yatangaza ati probably ni match yanje ya nyuma nambaye umwambaro wa Liverpool. Ya vyari bine. Cyari bine cyari bite. Old Trafford yo navuga ko arico kibuga banashaka ngira dukura ko amanota kenshi vyorosha ariko je uno munsi mba nabino Premier League umugabo witwa Pep Guardiola subiye inyuma tukaca tubona ngo Premier League yaheze. Ino Chelsea ya Maresca ubwo biresist imbere ya Klopp. Ino Man City ya Pep biresist imbere ya Klopp. Canke na Arsenal Arteta tize. Ariko musulinya kantu ko kugira ngo tware Premier League tumaze kubona ko ugomba kuba uri a mesure yo gutsinda abo muhangana ico kiko. Bien sûr. Mugabo no munsi Arsenal irabaye icizere yuko yotsinda Liverpool kuko jewe ndemeza ko mu buryo buri direct Arsenal bahanganye na Liverpool. Ariko mu buryo buri indirect City rakorokeramwo mu buryo butunguranye ubona tango bivuze ko gacizi kabiya kabiri wowe ikakurunga mu gatatu. Chelsea rakunaniza mugabo Liverpool je bitananiwe imbere ya Arsenal. Simba muna kizonanizwa na Man City meze gute. Simba muna ko bazonanizwa na Chelsea meze gute. Simba mbona ko Liverpool izonanizwa na Tottenham ya Thomas Frank. Naniza zo bari surprise. Erega wana shako no munsi ugiye kurangana umupira uhagaze. Nivyo abakinyi ariko baratanga ama club. Tottenham yonaniza Liverpool gusumba ko Arsenal yonaniza Liverpool. Aye.
nivyo rero kuri Mikel Arteta nakina na Tote arasafaringa gusumba uko Liverpool yokina na abamenyereza bitwa ko bagwanira ibikombe bararonse igipimo umugabo bitwa Frank na Tottenham bararonse igipimo kabisa. Landry ndagusubiriyemo Liverpool nije gukina na Tote jewe ngiye kubetinga ndemeza ko Liverpool kwico 60% birenga iyo match bayitsinze gusumba uko Arsenal mbabura ari mu mwaka uheze umugabo yitwa kipe niba inyoye indwi 6 kuri 3 nivyo rero kuri Mikel Arteta banyera kategura match ya Carabao Cup kanirabira tuzokwesuranira nabonye ko mukanya katuraba tuzokwesuranira na City umusore wanje Max Doman ashobora gutangura mu kibuga mwana azi umupira mwinshi nabonye probable line apatanguye gupropose avuga ati Doman mu kibuga Doman azi umupira mwinshi akoso namusi nkino zirahari muri Carabao Cup nkino zirabandanya of course zirahari Arsenal bafite match mu kibuga Man City bafite match Man City trapima bugabo igenekerezo gicendo kwezi kwa 11 kuri Etihad Stadium na Newcastle bafite match reka mbere ko tuza muri match zo kuri no munsi muri Captain Cup tubanze tuganire kuzejo